aha rero mukoraniye ngaha novuga nti niho commandement yo kurwanya inzara. Turi muri ho commandement tuje kwevaliwa turavugire vyagenze ivyo tubona, hanyuma turagira rero no kwinegura kugira ngo turabe aho twaguye mu mitego. Cyo ituma rero ni ikiganiro gifise ibihe bibiri, kubanza kuraba ingene vyifashe mu gihugu, hama habe seanse igira kabiri rero novuga nti ciba umwiherero kugira ngo dushobore rero kwinjira neza mu kwinegura no kunegurana. Murazi yuko objectif dufise nuko umunwa wose uronka ico ufungura, umufuko ukaronka amahera. Ubu rero inzira yatanguye kuboneka, nico gituma ubu discours y'ubu tuvuga tuti umurimyi w'Uburundi ategeza kuba umutunzi. Aho bavuga bati umurimyi ni nyarucari, niwe mukene, bakabona abafonctionnaire ngo nibo batunzi. Dukeneye kubona yuko mu Burundi umurimyi ariwe mutunzi wa mbere, kandi biramaze kwibonekeza uko ndamaze kubona waguze impangu zibiri arima ihegitare 10 namubonye kabisa kiri muto yamaze kugura impangu zibiri mu gisagara ca Bujumbura. Vyerekana yuko ubutunzi twari twarihenze aho buri. Objectif umupeiza w'Umurundi ategereza kuba umutunzi. Ica kabiri objectif nuko Uburundi tuteza kubona abantu bose baba mu Burundi barya neza, kandi ivyo kurya vy'i Burundi